ikaze mwese bakunzi ba radio Kazoza FM isamirana kwijana na gatatu n'ibice bitatu hano mu gisagara ca Bujumbura hamwe no kwijana na gatanu n'ibice bine kuri mwebwe mudukurikirana muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi. Twinjiye muri wa mwanya mwiza wo gukurikirana ikiganiro gwacu arico gwanyu akabanga mu muryango, ikiganiro gicirya nino ivyo mibera mu ngo zacu eka mbere canke aho mu kibano tuba dusanzwe tuba. Uyu munsi tuza kurabira hamwe ikiyago kivuga ngo mbega hari imigenderanire yobaho hagati y'umukozi n'umukoresha wiwe. Aha tuvuze umukozi turavuga cane cane no munsi kuri babakozi bo mu nzu aho bakunze kwita ababoyi canke abayaya. Kugira shobore kumenya vyinshi tusangire na vyinshi mbere muri kino kiganiro, twikoze ku mupfasoni bimenyereye amaze igihe mu rugo amaze gukoresha abakozi batari bake kumbure eka mbere afise nico yotuyagira ku migenderanire nimba ikenewe hagati y'abakozi n'abakoresha canke iyo bidakenewe. Ni Christine Ntahe, benshi muramuzi ukazina ka Mama Dimanche, tuguhika yaze mu kino kiganiro. Ego mwaramutse neza, murakoze kuntumira. Ndizera yuko muza kuduha ikiganiro kiryoshe gusumba ibindi vyose mumaze kuduha kuri ino radio. Ndibaza kuko abaza kuvyumviriza nibo baza kushima. Murakoze cyane. Ngira turamaze kuba twumva yuko mudushikiriza ibintu biba bimeze neza cyane. Tutarandiriye tugire ko wanagomba mbega harakenewe imigenderanire hagati y'abakozi bo mu nzu n'abakoresha babo. Ego cyane urakoze. Iyo uvuze abakozi bo mu nzu byo birampimbara cyane kuko n'abakozi mugabo bakora mu mazu. Hanyuma jewe mu Gifaransa ndabita abapartenaire. Abapartenaire bacu abafatanya bikorwa kuko nk'ubu turi mu bihugu dukenera abakozi, mu bihugu dufise abana dusiga mu nzu, abana bava kwishuri bataha, mu gihugu dukenera ubishoboye akenera umukozi wo mu nzu. Urumva rero yuko abo bakozi bo mu nzu jewe ndabavuga nk'uko boba ni bamwe bita ababoyi, ni bamwe bita abayaya, ni bamwe bita abanyarupangu les jardiniers, ni bamwe bugurura inzugi ku bafise imiduga. Abo bose n'abakozi bo mu nzu. Abo bakozi bo mu nzu rero ninkenerwa cyane. Numukozi yego wa wamwemeye, wa wamuhaye akazi, wa wamwizeye. Vyumvikana yuko iyo migenderanire ikenewe cyane kandi gakenerwa ari myiza gose. Eraba nko uragiye ku kazi, akazi akariko kose uragiye usize umukozi mu nzu. Umuhaye inzu, umuhaye birimo byose, umuhaye n'ubuzima bwawe kuko asigara arategura ifungurwa umuryango hava ufungura. Yego nuko umuhaye umwana wawe, umwana wawe asigaye mu mugongo w'uwo mwigeme canke uwo mukenyezi. Umukozi wo mu nzu nta nico bapfana. Yego ni wa mugaburira, niwe ibintu vyose aragusubiriye. Nico gituma rero mvuga ko iyo migenderanire yategezwa kuba myiza cane atana gatosi imbere. Mugabo birashika kandi ni kenshi kandi je birambabaza cane. Urashobora kubona abantu batari bake atari bose babona ko abakozi bo mu nzu ari abantu ataco bamaze. Bakibagira ivyo byose mpejeje kukubwira, bakibagira yuko twabahaye ivyacu vyose, ubuzima bwacu bwose tubasize mu nzu, nibiri mu nzu vyose tubahaye amagara yacu kuko nibasigaye baradukinjikira ivyo dufungura, tubahaye abana bacu vyose. Mugabo gacu usanga hariho abantu n'ukuri babona ko ataco bamaze. Aha rero nkavuga iki, niba barabira amagara yabo nabo, twebwe baba bariko baraturabira amagara yacu. Mugabo bobo gacu usanga hariho abakozi bo mu nzu bateka ntibafungure bikwiye. Eka urumva wewe uravuye ku kazi uri nabuja, uciye uja mu gikoni. Ni vyiza kuja mu gikoni, ni vyiza cane kuraba washaka
ugategura ugashira ku meza biravana n'ingene muhira mu bigenza mugabo ukibuka ko wa wundi nawe yabiteka hariho benshi barindira yuko bisigara ku meza kugira umukozi ashikire yego kugira umukozi afungure bidasigaye gira ati hariho n'abaca bagira bati watetse bidakwiye naguhaye bikwiye ntiwatetse ibikwiye ivyo rero birababaje cyane cyane ko muri by'abandi bafunguye umukozi ntaba ari byo afungura ko abatomboye hariho ababibura hari n'abagira bati jewe ndabizi neza hariho abahora bambwira ko ngiyo batetse inyama inabuca agenda akarura uwo mukozi wo mu nzu ntashobora kuronka kandi ari babitetse urumva rero nkaho n'ibintu bibabaje cyane hariho abandi abakozi bo mu nzu ahengera neza hamwe yobona ati uwo muntu hari nico yo hava kuranga agacitangura kumisandagazako wagize iki kugira nta muhembe burya baza kurondera akazi bagashaka kandi nabo batunze imindi miryango ndacabishikako ndahava ndabishikako yego baba barondera ko kazi wewe ugaca umwisandagazako watetse nabi warazigije waramenye ikirahuri waramenye isahani sindaguhemba ndakubwira ivyo bintu birababaza cane gose urumva ntuburi kuramufata mu buntu bwiwe yari umuntu mugabo bwa buntu bwiwe uri kubushira hehe urumva ni hahandi ukumva kunezerewe ko uri kurakorera ikibo umuntu uranyumva hari n'ababirukana batabahembye hari n'ababirukana mu ijoro genda uzogaruka gutora amahera yawe uzogaruka kumwisha none gantutse none ko umurungitse aho basi wofuma umuhembera niyo misi bitwa ko yahakoze mwumvikana ukamuharura utidugi none ngo genda uzogaruka kumwisha mwijoro kandi hari ababirukana mwijoro none ubuzi ko aroyihe ayo mahera uyamuhaye arashobora guca ronka itike yo kwidugira iwabo yego erega hajya aroyi iwabo atashe naho ibatacazanye kuko urumva ko wamurenganije ntacu umuhaye bo muhira bazomunezerererwa akaba afise umwana azogira ati paparaje mugabo paparaje nta nagatumbura muzani nta nagakata muzani kandi kubera wewe canke kubera jewe nibaza yuko n'uwo mukoresha acagaruka kibaza kuko benshi muri abo bakoresha basanzwe bakora n'ibyo nabo usanga bakorera abandi bantu canke ayandi ma entreprise birakwiye yuko nabo bishira mu bibanza by'abati mbejeho hajya nkora bongira uko ndamugize byo mpimbara erega nico kigoye kumbure ngira ngo ico nico kigoranye kuko wiyumviriye ko uwo muntu atashe muhira umwana aramuyambira ati paparaje akaba yarubatse ugwiwe umukenyezi wagira ati umunega wanje araje mama agira ati mama ntagira ngo umuwe yaraje umwana wanje araje papa agira ati umwana wanje araje mwene wabagira ati mwene wacu araje ibyo byose rero tuko turabikora tuko turakorera ikibi abo bakozi bo mu nzu heraba abo bayaya aho nabavuze bose mugabo nk'ibyo bayaya byo navyo nyene birakenewe kuvuga uwo mwana amwirigwako amwiriranwa mu mugongo amwiriranwa he ariko aramugaburira muhenda agira iki ukaza usanga naho nyina atashe nyina aratashe avuye ku kazi nigo kuruha nibisanzwe umwana wakira ndarusha genda twara umwana yabihije mutware nduhuke urumva ariko ukibagira ko uwo mukozi nawe afise akazi gakomeye cyane ukanamutuka barabatuka hari n'ababakubita ibyo rero jewe nkagira nti oya hari n'abandi nka sebuja tuvuge atahabwije
ivyo jewe nta rubanza ndiko ndamucira ashitse saa sita z'ijoro saa tanu z'ijoro umukozi aba yavyutse saa 12 kugira ategure vyose ukazibona ngo wamuhimbiriwe waryamye ntaraza none egasifera beto si kirobo yavyutse kare none yaryamye kumbe saa 3 none waryamye ntaraza wamuhimbiriwe hari n'ababavyuza amakofi ivyo bintu birababaza cane gose kuko ntitwishira mu kibanza c'uwundi oya kandi bo barondera akazi jewe mu ncamake simvuze ko utokwirukana umukozi oya ubona mutacumvikana uramuhamagara waramuhanuye bikanga uramuhamagara uti none wewe urabona vyaranse ndagufitiye amahera ngahe kandi ukabikora hariho uwundi mukozi w'ahandi ari nk'umugenzi uramutuma kutizana wa mugenzi wawe kugira be icabona ugaca rero umara uti ndagufitiye amahera ngahe aya igire kandi noneho ego ubukene buriho mugabo kuvuga ngo uramenye ikirahuri ndakigukase urayamukase kandi ntuciwe ikigura uramenye isahani ndayigukase ega ntiyayimenye ntiyayituye hasi ni mpaka byaramwiyatse nkuko nawe ishobora kukwiyaka ayo mahera hamwe wo yamuhakigira mbe ndakubwira ikintu kimwe ntawe umenya hahurira n'uwo yego ntawe umenya hahurira n'uwo barambwiye inkuru umukoresha damu yafataniza umukozi wiwe gose n'agafanta akaronse rimwe yarakamuha uwundi munsi avyutse asanga umukozi yagiye atamusezeye arababara avuga ati none umukozi wanje ntaco namwimye none yagiye atansezeye byo birahera ararondera uwundi haraheze igihe wa mukenyezi atuga ruguru afata umuduga araduga ruguru njyo baca basanga mwibarabara cari igihe c'intambara biciye igiti kiri mwibarabara ntibari bazi ivyo ari byo agira bati ni igiti cahenu agize gutya abona abantu bari muri ico gihe bari mu mabarabara n'umugore ngo yari afise inda yari yibungeye acabwira wa mushoferi ati ndakubwira ikintu kimwe jewe ngira mfi kandi numva ninda igira iveyo kubera ubwoba yabonye bose baza batangura kugurura nabo baciye bashiramo intuzeye barabloka me umwe acavuga ngo urindira patron ngo urindira boss wacu ngo ntimubakureyo ngo ataje burya rero baci babona ngo umuntu aje uyo ngo mabuja uno munsi mabuja ntapfa araraba ati wewe warankoresheje kandi warangiriye neza nagiye ntagusezeye uranyibuka none nitwa naka urumva ukora neza ukayisanga imbere yego yaciye ngo atanga itegeko ati kuri ico giti mu nzira yirenganira acamuha 5,000 urumva yuko ni none naho bitoba ari ivyo ntumenya aho uhurira n'umuntu yego urakora ikibuga korera ikibu umuntu yaje kugusaba akazi nta kindi arondera atari ugukora mu gihe muto kumvikana nta ngorane mureke yigire urondera uwundi mugabo ureke kumwicisha inzara ureke kumwicisha ibitutsi ureke kumubara ko ataca amaze ureke ajya nakubwire mu buzima twotegejwe gushira amaguru hasi tukubona ko turi kuri inosi gushira amaguru hasi turi kwisi isi nayo si yacu yego oya ndaguha kandi karero kamwe gusa yego rimwe nari mfise umukozi yari yaragiye kera agaruka kuturamutsa hari saa 6 ndamubwira nti karibu ku meza dusangire ngo
ku meza ntego ubwa mbere hoho yabanje no gushaka gukura ibirato yinjiye muri saro mbega imwe mu mashengero yose tugenda turondera umwami w'abami ko twinjirana ibirato akatwemera ko tugenda twambaye ibirato aho iwanje ahantu nk'aha niho wambura ibirato subira inyuma wambara ibirato ngo urumva mawuja ngo biri kwinkugu ndakwinginze genda wambara ibirato caragenda aravyambara karibu ku meza ngo ya ngo jewe ngo tikaribu aranga none ko hari ibibanza terega aha hantu Imana ihadutiza kugira ngo dushobore kwakiriraho abandi tubaza Imana tubironse acanshira yambwiye ati ico ngira arakubwira umugani tivyarabaye mu ntara ntavuze na komine ntavuze ati hariho umuntu yari umutunzi cyane gose ngo yari yubatse inzu zibiri imwe y'ukwakiramwe abakire n'indi y'ukwakiramwe abakene ati twebwe rero abakene twaguma twiyumvira mega imigenzo zoyinjiramo ryari imigenzo umuntu azoyinjiramo ryari ati umunsi umwe ati hari ku munsi w'Imana ati tuvuye mu misa ati duhura n'umukire tuzinanye atacambira ngo je ndagiye kuramukanya hariya cyangwa reka tujane ko narinzi ko nja ndayinjira turagenda dusanga aho umuntu araturamutsa ngo karibu ati acamwereka wewe yanzu y'abakire ati nanje ndamukurikira atushavuga ngo wegarukiraho ngo wowe nguyo tubakiriramwe niriya y'abakene ngo acavuga ati mwebwe niriya ati wa mukire atacara hagaje avuga ati none twinjirana n'utwazananye ngo ya ngo abani hariya atushavuga ati murambabarira rero jewe sininjira tutari kumwe ati twaciye dusubirana inyuma ati mbwa urumva sinayinji ati amagume yarateye ati ninzigo n'akantu abene gihugu bose baragiye barayibomora gushika kuri fondation ati ubu dusigaye dukutanira muri site ya deplace nukuvuga iki rero ni ibintu ariko ndavuga ni ukwicisha bugufi mu buzima ndakubwira ikintu kimwe umuntu adafise amaguru hasi ntamenya yuko nuwoba yaratunze gutashobora gusura ku umukene yego mu buzima ntushobora kuvuga ngo je sinzo umukene uri kuri inosi ntushobora kuvuga ngo je sinzo pfungu tushobora kuvuga ngo sinzogwara yego ibi bintu ibi ntushobora nico gituma rero uko Imana iguhaye uwo munsi ukabuvyutse ugashobora kubona n'uwo basi turacari mu bakozi bo mu nzu ukabona n'uwo mukozi wo mu nzu uwo munsi muri kumwe uti mwaramutse mu gatondo ukamuramutse kandi umukozi wo mu nzu uramubwira uti urakoze cyo hari umuntu yigeze kuza rimwe acambira ngo naye ndamutumye ibintu byo kuzimana abantu naho nyene ko jewe mwijoro ungendeye mwijoro kuva saa 3 sindakuzimana nje ntumu mukozi genda mwibarabara kurondera ifana ya masaha bibaho ibyo ndamutumika ifanta canke kiyeri saa 3 z'ijoro ntibikunda ega yogwa mu kinugu nawe kandi ntibikunda na gatoya yego kumbure wavuze uti imigenderanire yategereza kuba myiza hagati y'abakoresha n'abakozi babo mu nzu ikibazo kigaruka mbega iyi migenderanire iyihabaye ntishobora gutosekaza naho umubano wa bamwe basanzwe bubakanye nkaha ndavuga nk'umugabo mu rugo akagira imigenderanire myiza n'umuyaya uko bakunze kubita ugasanga nawe umupfasoni afise imigenderanire myiza n'umuboyi ntibishobora guhungabanya umubano hagati yabo kumbure umwe akavuga ati hajya ahantu kumenga hari imigenderanire ntibihava bidusanga hariho kwikekana mu rugo ntivyategerezwa kuba gutyo ntibitegerezwa kuba gutyo bategerezwa kubibona byose kumwe kubera iki uwo mukozi umwe umugabo yogira imigenderanire n'ujya
ujya mukozi ari hajya ku nyungu z'urugo, ku nyungu za serugo naye na rugo, ku nyungu z'abana. yego Sinumva rero ingene jewe numva ngo noba ndiko ndagiranira imigenderanire myiza n'ujya ubundi ntibagiranira imigenderanire myiza. Oya, bategeza kubona vyose co kimwe. Kumwe urugo ni babiri, urugo ni babiri, umukozi akorera babiri. Ntavyo kuvuga ngo ujya ngo murabiyaga mbiga ujya umubona gute wewe kubera iki umenga ushaka kumuvugira. Arashobora kumuvugira abonye jewe ndiko ndamurenganya. yego Kandi birashika ndiko ndamurenganya nkarenganya umuyaye. Umunega wanje akagira ati oya mugaha uri kuramurenganya, sinoca mvuga ngo uri kuramuvugira. Oya, jewe nca ndaba icambariye gaca nimurika nkaraba kumbure n'ivyo canke gaca ngira nti ujya mukozi jewe ndi na rugo, serugo ariko aramurenganya, ariko aramubwira iki, wajyamye ntaraza tatata kamuvugira. Nawe nyene ashobora kugira ati mugana ivyo baje barabiyaga bakabona ati kubera iki, kandi hari naho usanga utsinzwe. yego ni kiganiro ni akabanga mu muryango, turiko turasa n'abagenda ku musozo. Mwumvise ikiyago turiko turarabira hamwe imigenderanire hagati y'abakozi bo mu nzu n'abakoresha babo. Umutumire wacu Christine Ntahe yatubwiye yuko hategerezwa kuba imigenderanire myiza kugira ngo kumbure habandanye haba ukwizerana hagati yabo. Umukozi wo mu nzu umweretse yuko umwizera, nawe arakugamburukira, umuhaye iteka nawe aragukoreranira iteka. Kandi noneho umutumire yanabivuze ati uri ku isi menya yuko uno munsi ushobora kuba ufise ejo ukaba udafise. Ariko ngaha mu pasoni hari uri karadukurikirana hava avuga ati ivyo byose uvuga vyari vyo, atariko hari igihe umukozi akunanira. Mbega iyo umukozi naho bikunaniye ukavuga uti naragerageje byaranse, umva woguma umwihambirako? Oya, ivyo sivyo navuze. Oya, ntushobora kwihambira ku mukozi, ntibikunda, kuko ategeza gukurikiza amategeko y'ugo rugo. Mugabo amategeko atamuvuna, amategeko amuha guhema. Urabona gukora ni vyiza, mugabo ntushobora kuvuga ngo uzoguma ngaha no mu misa ntaho uzoja. Tuzoja mu misa tuzoja gusenga iki? Wowe waje kurondera akazi ngaha, ntibikunda. Ngarutse kuri ico kibazo cawe, nivyo ukunda kumwihambirira. Jewe navuze gusa ko umufate nk'umuntu mu buntu bwiwe, binaniranye hamwe ubona uti erega ntari n'abatarinda kubagerageza iminsi myinshi ka ivyo sivyo navuze. Kubera iki birinda kugukoroga mu mutwe? Ubonye uti jewe umukozi nta kigenda, oya muha amahera yiwagende. Hari je nivyo ndiko ndavuga. Musezere mu bufasoni, genda wirondera ahandi je twananiranye, nta kindi ndiko ndavuga. Mugabo apana kumuturubikira mu nzu. Erega hari ico mutazi, hariho abantu benshi batarabimenya. Urashobora no gufata umukozi wo mu nzu. Je narigeze gufata umukozi wo mu nzu, gabo nkabona nitwari bwayage. Ndamubarira ubu Muganda bigirayo ndabarose nuko ntakunda kubahindura kenshi, ndamarana iminsi abakozi imyaka myinshi. Mbega wowe ngaha aye iyo hariho ikintu, kuko niyumviriye amagara yiwe, hari ikintu wowe udafungura. Acarambwira ati je simfungura iki kubera ndagwaye estoma. Uranyumva kaho ucuvyumva abikubariye ubikabimubaza, kuko n'igihe uzoguma ubiteka ntavyo azofungura. Eka je ndagwaye estoma kandi irambabaza cyane. Ucugerageza rero ubona utabishobora kuzura murondera utwo tuntu, ucumusezerera agaca agenda. Jewe simvuga yuko ushobora kwihambirira ku mukozi wo mu nzu kirazira. Oya, mugabo umurungike, mugabo murungike umuhaye amahera. Kandi intuze wewe urashaka abantu bambwira ngo urumva ngo hariho ibiganiro mpora ndemesha abantu bagira baje kubaka. Yego. Rero rimwe jewe umukozi wo muzaramira ati hariho abantu nahora nkorera babageni, tibambwiye ngo kirazira kwicara kuma zijya ntebe zo muri saro. Kirazira sinze ndazi gusange ko wicaye. Urumva
acambwira kandi ati barambwiye kunywa amazi yo muri frigo ko ari kizira sinze nywa amazi yo muri frigo je ntandibaza nti none baramuje kwicara kuri izo ntebe kandi niwazi azikura kwini wazihanagura niho mesa yofata agafata n'amaguru akurirako agakindirako atariho bari none niwagaruka bakazicara none urabujije umukozi wo munzu kunywa amazi yo muri frigo nta n'ikintu kiriho kuvuga ngo hava iryo cupa giwe riraza frigo aho je narahamagaye umukozi rimwe nti ingurabe ninde niho rero yacambwira mu nyuma abwira abandi kujya mu mere ngo sizike na meze wambwira ngo je kuraba ninde muri salo ngo abandi barambuza kwicara mu ntebe zabo nukuvuga yuko tuba turibagira mu menyesha makuru tumenya ko turabisi turi kwisi dutegezwa kubona uwundi nkawe ico umurushije akaba ari umufashisha abo bakozi bo mu nzu rero tubafashisha iki umushahara tubafashisha iki ko nabo bari kuba dufasha ibintu byinshi none yarara ahetse umwana mwijoro umwana ariko arira ingo tora hanyuma ugaca umwima agashahara amezi 5 agahera 6 agahera utaramuhemba ubona uri ko wibaza ko kuri ino suri kurakora gute oya twishire mu kibanza rero ikikunda kutugora ntitwishira mu kibanza cyo ngo tubone ububabare bw'ubundi tubwishireko tubere tuti ujya muntu n'umukozi wo mu nzu ndeki yaba ari umwana wanje nawe ari gukorera umwana wawe yego kupurkwapa birashoboka ndega yaba yari umwana wa mwene wacu canke yabana yari umwana wa mushikanje nkabona ingene amerewe ncewe nubigira gute ntitwishira mu kibanza kenshi ntitwishira mu kibanza c'uwundi ego kumbure duse n'abasozera kino kiyago ngira twumvise ibitari bike twumvise imigenderanire yategerezwa kuhaba twumvise mbere na bimwe mu bituma abakoresha bamwe kandi ari nabo benshi bafata nabi abakozi babo bo mu mazu na cane ni ubwibone no kuticisha bugufi canke gutahura isi niko no hava ndavyita kuko umaze gutahura isi uramenya yuko hajya ari nawe ushobora kuhaja akaja huru no munsi imbere yuko dusozera mu tumire sinzi ko hari kandi kajambo genda utekereye abadukurikiranye kuva mu ntango za kino kiganiro urakoze abakozi bo mu nzu mu ncamake n'abakozi yego nabunganizi bacu n'abantu twizera n'abantu babaje gukora bashaka akazi je nkagira nti mufate neza kumufata neza murabira amagara yiwe afungure nkuko abandi bafunguye hanyuma ureke kumugaya ureke kumuturubika ureke kumutuka umuhembe byose yuko mwumvikana muha uburenganzira bw'iwagende ntumubwire ngo genda uzogaruka kumwisho uwo mwisho ntazobari ariko ayo mahero yamuhaye aca yidugira ruguru cagaca sororera umuntu azomuhindaro twige kwishira mu kibanza c'uwundi tumenya ko turi kuri isi hinduka kandi tumenye yuko ukora iciza kwa gisanga imbere ego ukorera iciza uko gisanga imbere wakora inabi naho ikaguherekeza ni hano tugarukirije ikiganiro akabanga mu muryango cuno munsi nshimire mwebwe mwese mwagikurikiranye ariko nshimira cyane by'umwihariko umutumire wacu atuyikorako kandi akatugamburukira Christine Ntahe tugushimire twizere yuko nejo nitwakwikorako uzotugamburukira murakoze cyane gusubira kuntumira jenzo kumanda bagamburukira murakoze cyane shimire Jean Junior baragwandika yadufashije mu buhinga bw'ivyuma cyo kimwe na Lies Akimana yadufashije ku buryo bw'amasanamu tubahisango ku munsi nk'uyu nkaho twahereye naho butaha